Bonjour, bonsoir abakunzi ba BGUSA bivanye naho uherereye. Of course, yes, nko mubizi, my name is Felix Kango. Tugiye kuba hano vuga yuko ari ibintu vy'amateka hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turi kumwe na Ntiyanteba Gervais ava mu ntara ya Ruyigi, aho yashoboye gukora nuvuga amateka adasanzwe. Reka tumwakire muri BGUSA, anagirwa ko aramutse abakunzi ba BGUSA ndetse anatubwira bimwe mu migambi yiwe ndetse naho yifuza gushika mu migambi yiwe. Kazi murakoze cyane. Nitwa Ntiyanteba Gervais, mvuka mu ntara ya Ruyigi, commune Ruyigi, zone Bisinde, umutimba wa Rutimbura. Akazi kamisi yose jewe nize ivyeke by'ubuvuzi, ndabikozemo imyaka 10, ariko umwaka uheze narashoboye kuba ndahagaritse bimwe twita mu Gifaransa mise en disponibilité, abivaye n'ibikorwa ngiye kubayagira vyatumye bidakunda ko mbandanya mfatana n'akazi ka leta. Jewe rero nkuko nababwiye Ntiyanteba Gervais, mvuka mu Ruyigi, nkaba nize ivy'ubuvuzi. Umwaka wa 2019 niho niyumviriye gushinga ishirahamwe ABG Burundi, Alliance for a Better Generation, ASBL, kugira ngo ntera agacumu k'ubumwe mu guhangana n'ikibazo kijanye n'ubushomeri mu Burundi kugwaruka, ndetse kandi ubwo bushomeri mu Burundi buca buvyana n'ibindi, ubukene buca bwabwishi mu miryango. Uko murabizi yuko nyimba hari umuryango kanaka utunze abana 4 baheje amashuri bashomereye, urumva ko umuryango utunga abo bantu 4 ubabeshaho, bice bituma uwo muryango udashobora gutera imbere kubera utunze abashomeri. Ariko iyo aba bose bafite ubuzi, vyatuma nabo amasharge canke uburemere bw'uburyo bakoresha bugabanuka, bigatuma nabo bashobora gutera imbere. Rero muri make twabona yuko kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitere imbere, kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitere imbere bisaba ko abashomeri bagabanuka, kugira ngo igitigiri cy'abantu bari ku buzi bakora baproduiza binziza kigwire, igitigiri cy'abatinziza kigabanuke canke kibe na zero, canke donc niba ricarigira mission mu Gifaransa novuga ati, mu Kirundi novuga ati ihangiro nyamukuru riri mu Gifaransa, ndavuga mu Kirundi, mu Gifaransa ni contribuer à promouvoir l'esprit de création d'emploi et l'esprit humanitaire. Niyo mission y'ishyanga ABG Burundi. Mu Kirundi novuga ati gutera agacumu k'ubumwe mu buryo buboneka, mu gukaburira abarundi kugwiza akazi no kugira umutima wo gufatana mu nda. Ngo twabona ati kugira ngo dufashe abo bitaragenda neza, dufashe abahuye n'ivyago, imyuzurira, ubukene, impfuvyi, abapfakazi, abafise ubumuga bwo mu mutwe, abafise ubumuga bwo ku mubiri, abo bose baziko babaho mu bigo kanaka n'ubundi barahari, bafise turonka umutahe munini utuma turonka microfinance niniya yo ku rugero rwa mbere. Ku batabizi ama microfinance ari mice 4, hariho 4e catégorie, 3e, 2e na première, hariho urugero rwa 4, rwa 3, rwa 2 n'urwa mbere. Uko izo ngero zimeze rero nuko bitandukana bivaye n'imitahe bafise batanguje. Natwe twatanguje umutahe mutoyi, dutanga ku rugero rwa 4, ariko ubu tuvugana twinjiye ku rugero rwa mbere, kubera yuko twarakoze turatera imbere, turashika duhezo kazi ugwarwa atari ruke, turatanga ingurane ku bantu atari bake, hanyuma turatera imbere dushika ku rugero rwa mbere. Aho ni mishanga ABG Burundi biciye mu gisata ca microfinance gose tuko twikangure. Hamande yaho nyire mu mwaka wa 2020 twari dushinga igisata c'amareresi devices Movis Burundi. Mwumvise yuko mission yacu ni yo gukaburira abarundi kugwiza akazi no gufatana mu nda. Twateza gushinga idongo kanali cyangwa umugende dushobora gucishamo inyigisho zishika kuri benshi, zibahamagarira kwihangira imirimo, zibahamagarira gushinga ama entreprise. Icyo ituma mwumva ni cyo gisata c'amareresi ABG Advices Movis, novuga ko mu Kirundi ni ABG, ni gisata c'amareresi yo muri ABG, mugabo amareresi azana impanuro. Twashoboye gushira habona amareresi ashika ku ndwi, n'amareresi yose yabafise inyigisho zikaburira abarundi guhinduka cyane cyane mu byo kwihangira imirimo. Aha tuvuga nka ireresi yitwa impano nzanano, aho twakoresha cyane ku ma cooperative, tukerekana aba jeune baje amashure ko batoguma bicaye mu mirango barindiye ubuzi n'ama diplome, ahubwo boje ama cooperative y'uburimyi, y'ubudandaji n'ibindi, ntago barindiriye ubuzi. Nandi mafilme twashize habona na filme yitwa umutima w'igihugu series, twakoreye mu cyo kwita mu Gifaransa civisme fiscal et droit fiscal. Twakoreye ubujenye gukaburira abarundi gutanga ikori, kugira ngo niba twashinze ama society tugatera imbere, twibuke gutanga ikori, kuko ikori nagiye rifasha igihugu gitera imbere, naco kibana gidufasha no mu bindi bitandukanye. Nandi mafilme twakoze ratandukanye. Hamande yaho turashinga kandi ni radio.
radio Agaseke FM. Iyo itanguye ejo bundi yatangiye gusamirana itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo wa 2023, ikaba isanzwe iri mu ntara ya Ruyigi, ikaba isamiranira mu ntara zegereye Ruyigi, ni ntara zishika kuri zine, ikaba isamirana kuri megahertz 102 n'ibice indwi. Akaba ari radio yaje yamuka mu kinyamakuru Agaseke BTV. Kinyamakuru Agaseke BTV kikaba naco twagishinze umwaka wa 2020, naco nye kandi ikivugo cyaco ni ijigi intwari mu iterambere. Ligne tutorial tumwumva yuko dukorera kuvyerekeye economy, iterambere, development. Ijigi makuru cyabe gikura kiva muri radio Agaseke FM. Ishanga beje bundi kandi yari yumviye gushinga pharmacie de gros Imwaro mu Kayokwe imiti. Cyavuga ati mwishanga beje Burundi kuba yuko mu bisata dukoreramwo harimo igisata agropastoral cy'uburinyi n'ubworozi. Cyavuga ati muri ya ntumbe nyene gatugwiza akazi twongere duteze imbere igihugu, reka dushinge niyo pharmacie de gros. Cyo twayishinga yitwa ABG Veterinary Pharmacy, nuvuga ABG Pharmacie Vétérinaire de gros kukira ishira hamwe ABG Burundi. Aho hose abanywanyi bishanga ABG Burundi nibo bashamwe imitahe. ABG Burundi nayo nyene irazigashamwe umutahe kugira ibirakarorero abanywanyi. Ntabwo abari mi pharmacie yishanga ABG Burundi. Abari pharmacie ni pharmacie ikukira abanywanyi bahurikiye mwishanga ABG Burundi. Na ya microfinance grosso de ko twikana nababwira. Ntabwo ari ishanga ABG Burundi. Ni y'abanywanyi bahurikiye mwishira hamwe ABG Burundi. ABG Burundi nayo nyene hari ASBR icishiramwo agatahe. Kizama agatahe nubwo ntihagira kiro ko haboneka inyungu, nayo nyizo inyungu mu bandi hamwe inyungu iza gukoreshwa mu gufasha banaho nikora mu gufasha mu bikorwa humanitaire, ibikorwa byo gufasha abafisi ibibazo kuko niyo mission yayo. Mwishanga ABG Burundi rero turafise n'indi migambi yakazoza ko twakora. Twova nk'umugambi turashinga wa assurance yitwa Terimbele Insurance Company, TICO en sigle. Nayo ni assurance générale iroza ifasha kwasira ibikorwa. Uko mwishanga ABG Burundi mission yacu dukaburira abarundi gushinga amasosiyete. Amasosiyete amaze gushingwa arakenera ubwishingizi, arakenera assurance kugira ngo ejo nahura n'impanuka ashobore kwayoronka inshumbusho. Naho rero twimve gushinga assurance générale TICO kugira ngo baba gwagwaruka babe n'igihugu tuko turahimiza gushinga amasosiyete bakibaronka kandi naho basirisha ibidandazwa vyabo n'ibintu vyabo ariko barakora kugira ngo tubikingire. Aho kandi nkagira ko ntera kama Barundi kwijukira kwasirisha ivyo batunze n'ivyo bafise kugira ngo ejo bagize ibibazo bashe gushumbushwa, kuko navyo ni bimwe mu bituma abantu bashi bahomba, kuko usanga ukora ibikorwa kanaka ugashantu bavyasirishije. Nk'ubu mu gisata cy'uri n'ubworozi naho twumvise menga hayo basanzwe kubitangura ntiziragwira kwasirisha ibidandazo, kwasirisha ibirimwa. Nyimba urimye umurima wawe ugasha kwasirisha, nuvuga izuba ryaka ntibigende neza, imvura igwa nyinshi ntibigende neza, ukaba ufise assurance ishigushumbusha. Nivyo nibindi navyo nyine twibaza yuko mu minsi mu Burundi bizohashika tukanabikunda tukabikoresha. Ishanga ABG Burundi kandi twashinze igisata cyo gufasha ugwaruka rukiri ku mashure twise vie estudiantine et post universitaire, ko twasanze yuko ugwaruka rwishi ku mashure ruki ku mashure ya kaminuza cyangwa secondaire ntigwiga rumenya ubuzima bw'inyuma y'amashure ngene bumeze. Ivyo bigatuma hageze ko baza amashure baraheze bagatungurwa na bwa buzima bagiye kubamwe bw'ubushomeri, bwa bushomeri bayemwe bakatungurwa, ugasanga bataye umutwe aroke byasa yuko baje baheza amashure baramaze kumenya genzoheza amashure inza kwihangira imirimo, bituma n'igihe ko ari ivyigwa bihuye na vision indoto yabo babishaka kumwete hamwe bategoza amashure bashira mu ngiro ivyo bize. Naho rero ishanga ABG Burundi yashinze nuvuga club twise Groupement des jeunes entrepreneurs du Burundi, twovuga ati ni nk'umugwi ugwaruka entrepreneur ugwaruka wihangira imirimo mu Burundi. Iyo platform canke urwo rubuga ruramaze rutanguye, nogira ko mpamagara ugwaruka rusanzwe ruri ko rurinjira mu iyo platform rukumva yuko ntiruje gutora amafaranga, ruje ahubwo tugwereke ingene amafaranga aboneka aciye mu gukora, adaciye babandi babahenda ngo nuze muri bino ngo buke ucika umiliyarderi umiliyoneri. Ivyo ntibaho d'abord, twibukanye yuko kugira ngo utere imbere birafara umwanya. Nk'amasosiyete yo yashinze kenshi uza kubona inyungu inyuma y'imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5 kuduka. Naho nyene nk'urongo yishange ABG Burundi rihamagara Barundi kwiteza imbere. Nagoma ntera kamo abashanzwe bari kwashinga amasosiyete
bamenye yuko ushinze societe ntuco kuronka inyungu uzoyironka inyuma y'imyaka kanaka ndio tukwita mu gifaransa investissement à long terme ntabwo investissement à court terme kuko abantu benshi bakunda kuvyitiranya bakabona abantu bateye imbere bakaza kubigana ngo nabashinga ama societe nibyo ni vyiza kuyashinga ariko ushinze iyo societe witeze iki witeze inyungu inyuma y'imyaka ingahe ivyo nabivuga kubera hari benshi bashinga ama societe kuko batazi yuko ari investissement à long terme ari umugambi w'imyaka myinshi bazoronka inyungu batevye babonye umwaka umuheze bataronka inyungu bagaca badeklara ngo bahomvye inyuma y'imyaka 2 ngo bahomvye alors que iyo barindira bakabandanya mu myaka iri imbere boteye imbere gutyo naho rero kwa bwamamagarire abashinga ama societe abazana imitahe nabo nyine bumve yuko ushize umutahe mu kintu ni investissement à long terme naho mu kindi bigo kuvuga ariko kana bivuga mu Gifaransa hariho investissement à court terme à moyen terme na investissement à long terme investissement à court terme twovuga ati nkajya umuntu usanga afise ikintu akora no munsi eje gacaronka inyungu cyanyuma y'ukwezi akaronka kwabaho birashirwa sanga ufise ibiko gukora kwa no munsi bituma ukwezi guheze uronka kungene ubaho ivyo ko vyita investissement à court terme ivyo navyo birakenewe kuko urakeneye kubana nyubaho ariko ntibagire yuko mu myaka iri imbere uzokenera kubaho kandi kubaho neza gusumba niyo mpamvu naho nyine amande ya investissement à court terme ukuragira yo kubaho ku munsi ntiwibagire kugira investissement à long terme donc utegekanyirize kazoza mu gushira imitahe mu masosiyete karashingwa ayo masosiyete karashingwa fata igicapo yuko 80% azotera imbere azohomba niwafata gutyo bizotuma muri societe usize nk'umutahe bizotuma uvuga ati je ni nkuko ngiye gutera ibiharage mu murima niteze ko imvura izogwa hama bikimbuka cyangwa uruzuba rukaka ntivyimbuke ariko nibizoca intege nzosubira mu mwakuza n'umuvyekeye entrepreneuriat umuvyekeye ama entreprise nuko bimeze iyo ushize umutahe mu kintu wizira ko bizogenda neza urabira karorero ku bandi vyagenze neza ariko kandi ntibibagira kuraba n'ivyagenze nabi ivyagenze nabi ama societe yo byaragenze nabi ntatera imbere tuyamenya kugira ngo atubere ikitegererezo dufate ingingo zibereye no kwita mu Gifaransa ari balise ingingo zibereye zituma dukinga impanuka zotuma societe datera imbere ariko ntidukeneye kuraba ama societe yahomvye kugira duce intege tuyara kugira ngo aduhe ubwenge bwo kumenya nge dukinga natwe duhomba aho nkigira mpamagara abarundi benshi bamwe usanga bamenyiza ivyahomvye atakugira ngo bamenye igituma vyahomvye nabo ntibazoce mu nzira zituma bahomba bakabimenya kugira bacika intege babihebe ndetse mbe nuje kubabwira ati je niko bashinga societe uzana umutahe bagaca bambwiye batakumuheza akarorero k'ivyahomvye mu cintege ariko ikibabaje nuko baraguca intege mugabo ugize imana ugashira amanga ugakora ndetse ukanwa nandi bakeyi bagushigikiye mugasha imitahe mumaze gutera imbere babandi nyine baguca intege nibo bazubwame gusaba akazi ngo mpera akazi umwana wanje ndirago mpaburira abarundi ndusubiye gutinya ingwara y'ubwoba tuyikire ahubwo tuvuga ati reka dushinga uvu hamwe hama dukore hama nta by'amavyera ati nizagenda nabi uko bigera ko simubuhomvye urakura experience urabona aho byagendeye nabi ejo usubiriye biragenda neza nuhamagarira kandi ugwaruka cyane ugwaruka ko niko Burundi bw'ejo rugerageze kwiga akahise ku butunzi bw'ibihugu byiteye imbere no kwita mu Gifaransa histoire économique des pays nantis donc hari ibihugu byateye imbere twumva ndetse bamwe bakajayo bakabigomwa ariko barakwiye kumenya mbega no bihugu byateye imbere byatanguye gute ubushinwa ko bwateye imbere byatanguye gute twe tukabimenya kugira tumenye ko igihugu cyacu Burundi dufise ama potentialité dufise ibintu byinshi byo tuba dutera imbere gusumba ariko abenshi dufise ibibazo byo gutinya muri make dufise ikibazo cy'imyumvirire yacu niyo mpamvu mumva ishanga beje Burundi ryashize ingufu cyane mu bijyanye na changement de mentalité et de comportement no guhindura imyumvire n'inyifato kuko twabonye aho byose bimereye nabi ariko kandi nashaka ndabaremesha abarundi turavye indongozi zacu z'igihugu kuva kuri nyene icubaro mukuru w'igihugu agenda turemesha adokaburira kurima adokaburira korora adokaburira gushinga ama societe biragaragara kuva tanguye kuzarigisha abarundi kwihangira imirimo biragaragara ko hari impinduka nyinshi mu myumvire n'inyifato uyu munsi ugwaruka gwinshi biko rihangira imirimo uyu munsi umuntu akora akazi akorera abandi agakora akazi avuga ati jewe munsi nzoshinga ivyanje hari n'ibindi byinshi biriko biraba bituma abarundi no munsi benshi twijukiye gukora ivyacu abantu bikorera ivyabo no bateye imbere gusumba abakorera abandi gukorera abandi sindavyanse nanje no bibutsa ko nahoze ndi muganga
narakoze ahatandukanye ariko uyu mwaka uheze w'2022 mu kwezi k'8 narasezeye akazi ka leta je sinzi nshomera ntumve nashinze bino bintu byo gukwiza akazi suko nashomereye ariko nabonye andi bashomereye bituma nanje binkorako numva menga ndafise umuhamagaro wuko nofasha abashomeri ko bava mu bushomeri rero tuje gukorera abandi ukamukorera uri kuvuga ati ndiko namukorera kugira ngo ubwa mbere mbone ukungene entreprise zitwagwa mbone ukungene nkoresha mbone ukungene atera imbere kugira nje ejo wa mushampemba hazove nk'umutahe uguza gushinga ivyi wanje hanyuma ikino wabwira ntutangura kubihambaye utanga kuri bitoya gato karakura mugabo ufise indoto yo gushika kure nagoma mama nterakamo abakorera abandi ni mu bakorere kandi mu bikunze d'abord mu bakore mu bikunze kubera iki nimwe abateza imbere ibyo batuma badahomba nane bizatera intebe byo gutangura ivyi wanje ariko nwa bukorera mu boss wawe hama ntumukorere neza gahomba nawe ntaguza gushinga ivyi wawe uzogira ubwa ko wowe ujya wundi yahombye nawe uzohomba mukorere neza atera imbere hama nawe guhembe neza hamugira ushinge ivyi wawe hamuza ushika mu partenaire wiwe biraryoshe umuntu gukorera ejo gashinga ivyiwe akaza mushika mwese aba patron musangira ahubwo gushigikirana gukora ziko abateye imbere bashikirana nabo kuko nta utera imbere wenyene ni byinshi mwishanga beje dukora nciye ku mayanki murashobora kuja ku rubuga site web mukandikako www.abgeneration.org muhita mubona byo tumaze kurangwa mwishanga beje Burundi nka societe civile muga yihaye intumbero yo gukorera kwijanye n'ubushomeri abilite twasanze ibibazo bikomeye bishingiye kugwaruka kandi ngo gwinshi mu Burundi nimba twasize ngubu cyane ku bushomeri ariko dukorera mu bisata bitandukanye turakorera muri n'ubworozi turakorera mu iterambere rusangi turakorera mu vy'amagara y'abantu turakorera mu bidukikije no mu bindi bitandukanye ariko ubu umwanya wa mbere twasize ngubu mu bijanye n'ugwaruka mu bijanye na employabilité des jeunes au Burundi kuko twabonye ico kibazo gihanze uburundi n'abarundi n'ugwaruka kandi tukizera yuko tumaze gutera imbere n'ivyo bindi byose bica bigenda neza ura kandi kuja kuri page kuri chaîne ya YouTube mukandika ko ABG Burundi tubona ya mafilime twababwira ashika ku ndwi mugahita mubona kandi n'ibikorwa byacu tumaze gukora bitandukanye nabo maze guteza imbere tubibutsa kandi yuko mpamagarira abarundi batandukanye gushigikira imigambi y'ishanga ABG Burundi aho uzokumva ko bavuga ishanga ABG Burundi urishigikire kuko rirafise byo rimaze kumara naho atavye amavyerade ariko ivyiza n'ivyo byose tumaze gukora nuko mpamagarira abarundi kandi gushira imbere entrepreneuria collective donc novuga kwihangira imirimo muri hamwe kuko abarundi benshi bakunda gukorera ari umwe ariko nabigusa yuko nyamugenda ko ni menshi ariko ubugirigiri bugira babiri twegere muri ABG Burundi akabijya dukorera hamwe dushira ingufu hamwe bigatuma dushika kure kuko waruka nta mafaranga menshi dufise ivyiyumviro n'umutwe kuba twagiye hamwe byaratumye bwa buryo buke dufise buja hamwe ivyiyumviro bija hamwe dukora dushika kure uyu munsi tugeze kure cyane naho tugikeneye gushika kure ariko turavyishimira turavyo twavuye turavyo n'imyaka tumaze dutanguye naho tugeze turashima Imana cyane ikintu noshimira leta mvye leta nkozi kuko yatufashije mu kutworohereza mu kuronka impapuro zitandukanye aho nagiye ndondera impapuro zitandukanye yaba mu gushinga radio baratworohereje yaba mu gushinga ishirahamwe baratworohereje yaba iyo microfinance baratworohereje mu za BRB n'ahandi hose mpamagarira kandi n'abarongoye intwaro kandi ABG Burundi bayumva hiri bayishigikire bumve ko ari ishirahamwe ko rirafasha cyane ahubwo batube hafi aho bitwa biko biragenda neza byo nashika ko turwaruka ahubwo batwegera nk'indongozi nk'abavyeyi badutera intege baduhanure batworiyante bumve ko dufise volonté ugushaka guteza imbere igihugu shaka ahubwo nabo bazi batube hafi natuje kure kugira ngo dufashe nk'abavyeyi dukurira kuko turi Burundi bwejo kandi iterambere ryacu rizoshikana igihugu kure nko cyangwa twitangura n'abarundi rero murakoze cyane nongera nshimye umwiharuko n'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi we yagiye adutera intege biciye mu majambo agashikiriza yatubera akarorero kandi biratuma n'abandi nzindongozi zitorohereza kubera zibona yuko turakora dushira mu ngiro icifuzo ca leta nkozi Imana ibahezagire tuguhe akanya ushobore gushimira abakunzi ba ABG Burundi
n'abakunzi ba BGUSA kugira ngo umuntu atarashika ahantu ngo akore kuri kagakengeri kuri YouTube ya BG Burundi cyangwa YouTube channel ya BGUSA cyangwa se Burundian Diaspora in the United States of America ashobore kugakorako. Murakoze cyane hacyo nibagiye nashaka nshimire abakunzi ba BGUSA, abakunzi b'ishanga BG Burundi, abakunzi b'imigambi ya Microfinance Cosodeco, abifuza gushira imitahe muri Assurance Tico. Karibu dukorera ibujumbura mu roho ya kabiri Avenue ku nkiko inomero 76, bashaka kuturondera ku telefone yo mu nzu 22 22 28 14 12 canke jewe bashaka kundondera 31 53 56 23 canke bagaca ku mashami yacu ya Microfinance Cosodeco ahari mu gihugu cyose, canke bagaca kwiyo site web yacu ya BG Burundi bagashobora commentaire tugashobora kubona ibyifuzo byabo. Rero reka dushimire abarundi bose bariko badushigikira, hashimira abarundi bose bayishigikiye imigambi y'ishanga BG Burundi. Twatangiye bitoroshe, ibice intege byari byinshi, hari n'abaduca intege benshi, ariko uno munsi siko bikimeze, turonka dutera intege. Twizera yuko dutera intege n'undi gwaruka bariko barakora ntibacika intege. Mu ntango utangura bigoye, hari abaguca intege benshi, ariko mu nyuma yushize amanga aho abaguca intege bahinduka gushigikira. Rero niko vyama bimeze, ariko kandi nitwoshigikira yuko bamaduca intege, ahubwo tugira ingufu no gushigikira uri karakora muza mukoze. Rero murakoze cyane abarundi bose muko dukurikirana, murakoze, Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Of course yes, nko bisanzwe mwari kumwe na Felix Kaongo ya Burundian Kara, turabakunda cyane. Ndababwira yuko muri BGUSA we support those who work, we help those who are working. Behind camera mwari kumwe na Amaskeri, the one on town. Turabakunda cyane. Ciao ciao.